inyigisho baronkejwe n'ishirahamwe Keep Kids Out of Troubles zizobafasha mu kibano hamwe no kwishure. Ivyo bikaba ari muri bimwe byashikirijwe n'ugwaruka rwaronkejwe inyigisho n'iryo shirahamwe muri iki gihe c'uburuhuko. Jewe nitwa Teka Keve nabamba mu kajiji. Muri izo nyigisho batwigishije narumvisemwe ibintu bimwe ndabikurikiza zigiye kungira abe n'akamaro nyene ko kwitwara neza mu kibano. Nozishimira kuba nyene zaratwigishije nyene ziraduhanura neza. Iradukunda eri tugiye akamaro keza kuko n'abari ahandi barabire kuri twe nyene kugira tubashe kwiteza imbere twese. Umwana impano yose afise ayigaragaze kugira abashe kubera twese turakeneye kwerekana impano zacu abanetse. Iradukunda Jose ndorishimira kuba yaraduhaye aya makaya azomfasha kuba uwa mbere, azomfasha ubumenyi bwose bwo kw'ishure. Twize inyigisho zo kugamburukira abavyeyi n'abo tuvukana no gukora akazi muhira hamwe n'ibindi byose byo muhira. Irahoza Anje Fidelity ngiye mu wa kabiri irishirahamye Imana ibahezagire cyane. Ndabahanura gukora akazi muhira no gufasha abavyeyi babatumye bagende. Itwa Iradukunda Beline Kajala. Ico nobwira umugwi wateguje runo rukino icambere coco ni vyiza kubera ko biraduhuza n'abagenzi kamenyana tutari tuzi naye. Turakura ubumenyi bivaye n'inyigisho baduha. Buri umwana wese agakurazi ikibi n'iciza atakwiye ku bavyeyi. Hamikindi naco kandi nuko uko dukinira ubushimye natwe biradufasha kuko urukino ubugiriye ngaha abantu bakubona ari gusanga ariyo birakumotiva muri we urumva ukunze na football. Ndahamagarira ugwaruka gose kuza baritaba bino vyigwa kuko iki cambere baraduha n'amakaye nuko baba bafashije abavyeyi amakaye boguze abagabanutse. Ikindi naco nkuko dukiniye ubushimye amara tuba turonse turashira abavyeyi tugafasha umuryango natwe tukayifashisha. Bereje novuga nungutse ivaye n'inyigisho baduhaye baratubwiye ingwara zifatira mu bimba vyirondoka, baratubwira ingene twokwikingira ingene twokwifata, baratwigisha kwegera kure y'ingeso mbi. Umwe mu bavyeyi afise abana bitabiriye izo nyigisho ngo zahinduye vyinshi mu kibano. Nitwa Bazirutwabo Henri kuva batanguye zino nyigisho byahinduye byinshi cyane. Abana hariho ingeso zahindutse kandi ndetse n'ivyo bagiye mu nyigisho kubera ko bavayo bafise akayaba guko gufungura bahejeje gufungura ntibirirwa baraca gutembera canke kwangara baca bagirane baca baguma mu rugo kandi bagakora ibikorwa vyo mu rugo. Abana nabo barahungukiye cyane kuko urabona niyo bariko barakina mu kibuga urabona ko ata bintu byo guterana inkokora naho bishika urana kumwe avyura uwundi kandi navyo byarabahaye kubarinda cyane kuja kuri ya marigara atuma baca mu bintu bibasamaza bakaja mu ngeso mbi. Nko ku muvyeyi yaravyumvise akirengagiza kurungika abana muri zino nyigisho ndetse inyigisho baronse urabona ko bigiye kugabanya nka twebwe abavyeyi kubijanye n'urutonde rw'amakaye. Hanyuma abatabimenye nabo nakaryo ntangere nimba bari hano ko kubona ko hariho ibintu biriko birakogwa kugwaruka kandi nabo bategeza kubihorumbi. Ico nosaba kandi kuba biteguye nuko bogira ico nita large diffusion kugira ngo bimenyekane henshi kugira ngo ugwaruka rube rwinshi cyane. Muri kazoza birafise ico bigiye kumara kuko nk'ubu aba bana bagiye gusubira ku ishuri ivyo bize bazobitwara babishire muri babandi batavyiga hanyuma babereka ingaruka mbi nk'izo kuja mu biyayuramutwe, ingaruka mbi izo kwishinga amarezo sosio navyo nyene birafise ingaruka mbi ko hari amafilme atabereye amaso baraba bivanye n'imyaka baba barimo bigatuma baja muri bwa buhumba abakobwa ugasanga batwaye imbanyi batifuza. Urumva ko nukuvuga ko abavuye ngaha n'abambasaderi bagiye guserukira
keep kids out of troubles. Kubwimana Sigis arongoye iryo shirahamwe agasaba ubwo gwaruka rwahawe izo nyigisho kuzikurikiza bakazigendera. Ibikorwa turashima vraiment nkungane byagenze kuko byagenze neza nubwo habaye utuntu dutoto byagenze neza. Akabirya twaronse kugwaruka nuko twashoboye kubashira hamwe kubera muri bino bihe by'uburuhuko ugwaruka ruraja mu bintu bakaja mu buhumbu bakaja mu bindi bintu ariko twarashoboye kwerekeraniza hamwe twarabonye advantage y'uko bakwiye kugwa hamwe kuja kuza hamwe ugwaruka niyo nkingi yejo niyo nkingi y'iterambere yejo twe dutegura yuko bino bintu bitohagarara vyoguma bibandanya ndetse tukabikora ndetse atari no muri batari no mu ruhuko akamo twotera ugwaruka nuko inyigisho twabigishije yuko zikurikiza twarabigishije ukungene bo kwirinda ikiza roho nyankanda sida turabigisha ukunge ingaruka mbi z'ibiyayura mutwe twongera turabigisha ukungene bokoresha imbuga ngurukana bimenyi zikabinziriza amahera ukungene bagashobora kwibeshaho naho muri kazoza inekero twotekerera urugwaruka rw'izi nyigisho niko bozigendera aho bazoba bari hose ndetse nubwo bazosubira ku ishuri bazoze barazigendera. Mwomenya ko iyo yari ibaye incuro igira gatatu hatunganijwe ico gikorwa yitabiriwe n'abana 475 abitavye inyigisho bagera ku 310. Ivyo birori byo gusozera bikaba byaranzwe n'inkino z'umupira w'amaguru aho ku ruhande rw'abigeme umugwi Blessing FC watsinze Intare Queens ibitsindo 2-1 ku ruhande rw'abahungu umugwi wa Burundi Paxe utsinda igitsindo 1 ku busa bw'umugwi wa GM Sport. Umugwi wabaye uwa mbere ukaba waronkejwe igikombe uronswa n'umupira wo gukina hamwe n'ibahasha. Umugwi nawo wa kabiri uronswa umupira wo gukina hamwe n'ibahasha.